Niliyokurekenda kutoka Sport Club TV na Mungu anyekene kurekenda kutoka Sport Club TV mkakula like, share ndetse na subscribe. Tuwatie match day highlight. Twari mu Rwanda muri Rwanda Premier League Backup Pro League. Ikipe twere ku mukino wa derby uhuza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya APR Football Club. Pangaye igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cyatsinzwe na Ndikumana Ousmane ku minota 31. Igitego cy'ikipe ya APR cyishyurwa na Serge Bruno kuri penalty ku minota 40. Ni gutyo umukino warangiye. Indi mikino yari irimo naho ikipe Gicumbi yatsinze ikipe ya Emelec ibitego 3-0. Indi mikino wari urimo wahuje ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport banganya 1-1. Niyo makuru twari tubafitiye mu Rwanda. Dukomereze ku mugabane w'Uburayi n'ibyo Bwongereza aho ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Fulham ibitego 3-0. Dukomereza muri Espagne aho ikipe ya FC Barcelona yatsinze Osasuna ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Robert Lewandowski na Ferran Torres. Ibitego bya Osasuna byatsinzwe na Garcia. Niyo makuru twari tubafitiye rero. Mungu anyekene kurekenda kutoka Sport Club TV mukakora like, share na subscribe. Twende ku munsi w'ejo tubagezaho andi makuru ya siporo. Ciao.